bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kanogenda baramutsinda bahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cyuno mugoroba twacegimikezo rya 12 kwezi n'ugwicenda umwaka w'2025 nogenda mutse cyane abantu bose badukurikira aho baherereye hose yaba ari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi abari mu Rwanda abari Congo abari Kenya Tanzania Uganda South Africa Mozambique n'andi henshi muri Afrika Amerika Europe Asia muherereye mu mpande zine z'isi katubaramutse tubahe n'ikaze mu kiganiro cacu cy'uno mugoroba nkuko bisanzwe ku ruhande rwanje ndi kumwe n'umusanzu twikubana mu kino kiganiro ndazi ukameze neza twabanye kuva mu gatondo akaba ari nawe tukiri kumwe muri studio bwana musanguzi ikaze kandi kuri B-Info Plus. Yes, ndagushimiye cyane bwana journaliste. Reka ndakwipfurize ko wogira isabato nziza. Merci beaucoup. Isabato twatanguye ize gukubera iyo mugisha no munezero. Amen amen. Reka ndamutse n'abadukurikirana aho muri hose mwaba abari mu marokalite atandukanye nkuko journaliste yabivuze. Reka ndetse naho bagiye kuvuga namwe bwe mwese ndabipfurije yuko mwogira isabato nziza yo babera iyo umunezero ndetse nababiri ni umugisha. Reka rero ndabaha n'ikaze nanje muri kino kiganiro tugiye gukorana muri uyu mugoroba wa vendredi tariki 12 aho tugiye kubashikiriza bimwe mu byo benshi muri kumadusaba kumbure. Reka ndike kubatebera journaliste akwakwanya cyane gose bwana musanguzi pardon kubera ko umwanya ari muto cyane kandi dukeneye yuko abantu baryama kare bona buranije. Reka tumakure mu majambo make dukubite tubangura bwana musanguzi. Ubu tuvugana hamaze imisi ari zuguru mu majambo amaze kumboye nkora umenye aho bivugwa yuko uyu General Makenga Sultan yoba atari karacana waka n'uyu sebuja ndavuga wasanzwe arongoye inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ariwe President Paul Kagame. Ndazi biuraza kuvuga ko mu buryo bwirambo shoboye kubitubwira ngene situation zimeze n'ingene icyuka cabo kimeze abo bagabo kari babisivyo gusa turaza kuyaga kubijanye n'abasirikare b'inyeshamba baguma batoragurwa mu mashamba ya Kongo, ariko amakuru adusumira bavuga ko harimo n'abarundi kumbure. Turaza kuvuga ko kugira tumenye abo barundi ni bande, abarundi baje bavahe mu majambo alamvo sivyo gusa. Turaza gusimama operation yagera ba mu bice bigiye bitandukanye nka za Rucuro za Masisi aho hose hagiye haraba ibitero nuvuga yuko bikomeye cyane bihuza inyeshamba ndetse na coalition ya FARDC. Bwana musanguzi sinondia kubicisha amajambo ikanongenda guha ikaze makino kiganiro wihite utuyagira ku muriri cyane cyane muri binavuze mu ntangamarara kugira ngo tubandanye n'ikiganiro cacu. Urakoze cyane bwana journaliste. Reka ndagushimire ku ikaze wongeye kumpa, ariko kandi nibaza ko twotangurira inkuru yacu muri Rucuro. Muri Rucuro habereye operation. Yes, kubera ko ari ibintu biba novuga bikomeye byahabereye aha muri Rucuro neza na neza muri groupement bita Binza. Turi muri groupement yitwa Binza, localité ni Kasave mu gace bita Kihito. Aha niho habereye ibikorwa novuga bihambaye aho abawazalendo bashoboye kwivugana inyeshamba za RDF kabisa. Hano muri Kihito izi nyeshamba zakubitiwe mu igunira, bazivugutiye muravuga zakubitiwe mu igunira. Uti byagenze gute bwana journaliste? Izi nyeshamba zariko zirondera aho zishobora kuba zoronka amazi meza, kubera ko amakuru dufise hajya muri rya groupement ya Binza amazi ntabwo byoroshe kuyaronka. Zino nyeshamba rero zariko zija mu mihana zirondeza zibarikiza aho bozirangira zoshobora gukura amazi meza. Aba wazalendo rero iyi nkuru yabashikiriye bugica baca baja gutega umutego muri bwa buhinga bwabo basanganywe, niho rero zino nyeshamba zaca zigwa mu mutego. So zimaze kugwa mu mutego, amakuru dufise aremeza ko habayeho ugwamo rw'amasasu bwo guhana byafashe nk'iminota itarenga 30. Bivuze ko abawazalendo bari bahejeje akazi, bari bahejeje guheza akazi kari karangiye kaborohe. Yes, izi nyeshamba zose zariko zirondeza amazi, nta nimwe yo kwari inkuru yashoboye gusigara. Ariko kandi twibutse badukurikirana yuko aha muri Rucuro ni hahandi muri indwi twahejeje abawazalendo nyene bashoboye
gutega ambuscade Ego. bahitana imodoka yarimwo umufisiye wa FRDC yararungitswe muri mission n'abate biwe bose akaba atanumwe yashoboye kurokokamwo. So Ego. amakuru tuko turakorana muri Rucuru rero aremeza yuko aba wazarendo bakomeje kugwirirana cyane hano muri Rucuru Ego. kandi bariko bakora ibikorwa bitariko biramenyekana cyane kubera ko inyeshamba ziri hano muri Rucuru zisa n'izari zamaze kwibwira ko zigaruriye uburere magingo abenegihugu bobo atariko babibona. Hariho muri Rucuru abenegihugu ubwoba ni bwose bien sûr wanashaka muri territoire yose kuko bafise ubwoba, ndavuga mu bice biba birimo zino nyeshamba bafise ubwoba bibaza yuko umwanya ari wo wose wazarendo ishobora kuhagaba ibitero bakisubiza bijya bice mu bice naho birimo aba wazarendo naho nyene bagumana ubwoba bibaza yuko inyeshamba zishobora naho kuhagaba ibitero zaba ingene zishobora kuhigarurira kubigiza inyuma. Nuko bwana musasanguza sana kuyo nkuru yabereye muri Rucuru neza na neza muri Kihito kumbura abantu bamaze kumva iyo operation kandi operation idasanzwe ndetse izi nyeshamba atanimwe yo kubara inkuru yashoboye kurokoka. Yes bwana musasanguzi hari ibindi biko biravugwa muri Masisi neza na neza mu gace bitwa Kasopo habereye ibidasanzwe aho izi nyeshamba zashoboye gutana mu mitwe ni coalition ya FARDC. Ndashobora kutubwira muri make uko vyagenze ndetse n'ibyashoboye kubononekarira muri rusange. Yes urakoze cyane bwana journaliste. Aha muri Masisi nagomana kumenyesha ko ku munsi wejo ibitangazamakuru bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse nanayibonye ku bitangazamakuru by'abanyamurenge aho batangaje yuko Masisi ibice 100% yamaze kwigarurirwa na z'anyeshamba za M23 ndetse na Rucuru bari bayishizemmo. Ariko ndagomana kumenyesha yuko Masisi hariho ibice byinshi wanashaka ibice byinshi gusumba by'inyeshamba zirimwo bifiswe n'aba wazarendo. So kuva ku munsi wejo hariho imigwano novuga yariko irahuza z'anyeshamba hamwe n'aba wazarendo aho z'anyeshamba zariko zikora ibishoboka zirabe ko zigarurira agace ka Pinga. N'uyu munsi zasubiye kugaruka kugaba ibitero mugabo ntabwo zashoboye koroherwa. Hano kumenyesha ko hano nako mu ijoro ryakeye hariho imodoka zaziranyeshamba zafashwe n'aba wazarendo n'amakamyo yafashwe arimwo ibigwanisho hamwe n'abasirikare kuvuga bari bagiye kwipozisiona hafi ya Pinga kugira ngo buce bakora izindi operation. Amakuru dufise aremeza ko aba wazarendo bashoboye kwivugana izo modoka zose kandi batazirashe atana kimwe atana urusasu ruvuze. Ati vyagenze gute rero? Donc izi nyeshamba zariko zirengana zizeye akarere zizi yuko ubwo buce bwose burimo inyeshamba ngenzi zazo. Rero aba wazarendo barazareta bamaze kuzareta bazakwiroturuva bari mu mutego. Ibigwanisho byose byarimwo aba wazarendo babaye bupakurure nka hari by'iwabo. Izo ngabo nazo zizonyeshamba zarimwo ucamva ingene byagenze bakubiswe ikamba bose. So bivuze ngo rero iyi Pinga ikomeje kuba igipinga kubwa zino nyeshamba zo Rwanda kuko kuva imigwano igitangura aha mu gihugu ca Kongo nta n'umunsi numwe inyeshamba irahanutsa umunwa nta n'ikirenge namba barageza hano muri Pinga. Niyo mpamvu guma ubona bakora ibishoboka kugira ngo iyi Pinga bayigarurire nuko bazi ko Pinga bamaze kuyifata yo babera novuga ni point très stratégique kugira ngo bashobore kuba bo kwigarurira ibindi bice byinshi byo muri Masisi. Usibye kuba bo kwigarurira ibice byinshi bitandukanye nuko ijya Pinga irafise ikibuga c'indege. Binarabivuze mu kiganiro twakoze ku munsi wejo irafise aerodrome hariho centre commerciale hariho amahinguriro atandukanye ndetse hano muri Pinga hasanzwe hariho n'ubutare kama bwinshi bugwiriyemwo izahabu. So iyindi nkuru bwana journalist hano muri Masisi nuko mu gace bita Bete mu gace bita Bete naho nyene
imigwano uyu munsi yazindutse irasekera, aho inyeshamba z'u Rwanda zagerageje gukora ibishoboka ngo zirabe ko naho zihigarurira, ariko ntabwo zigeze zoroherwa kuko zahuye n'igisika c'abawazarendo bariboma basubira inyuma. Amakuru dufise aravuga ko abawazarendo bakoze resistance, hama barakira ziriya nyeshamba barazirasa bazisubiza inyuma ku birometero birenga 200. So urumva bona journaliste rero yuko abakomeza kubesha yuko ping nako warikare yose na rucuru zimaze kwigarurirwa ibice 100% na ziriya nyeshamba, na makuru y'ububeshi bariko barahereza abakunzi babo. Sino dukomeza kubona imigwano ya hato na hato, haba muri rucuru haba na hano muri warikare cyane rwose. Bwana Musanguzi, ku makuru y'ama operation yagiye arabagiye atandukanye tubwiye, ariko nkuko nabivuze mu ntangamarara biravugwa cyane yuko icuba gitwari ciza hagati ya General Makenga asanzwe arongoye zirya nyeshamba z'umutwe witwaje ibigwanisho M23 ndetse n'ubupatro wabo Paul Kagame. Kumbure hari icyo bizi ko nawe uri kurabona biriko birasirikira nk'umusasanguzi mu wiwacu unda kuyagira byinshi abantu badukurikirana. Ni cye kintu uzi kurirya nkuru irikira sakara mu bantu? Bwana journaliste n'abadukurikirana, mu mazi iminsi mwumva havugwa yuko uyu General Sultan Makenga yuko yoba afungiwe mu gihugu cy'u Rwanda. Izi ni nkuru zimaze iminsi ziko ziracicikana ko, aho ndetse abakunzi ba BM4 Plus badusabye ko twogira icyo tuyivuze ko, ariko uyu niwo mwanya. Uyu General Sultan Makenga, bona journaliste, ntabwo agiye muri conflit na shebuja kuva uyu munsi. Si vyavuba. Izi conflit bayirimwo ntabwo ari vyavuba, ni conflit zimaze igihe kirekire, usibye ko zikomeza kwiyagrava bivanye n'amasituasiyo bariko barahura nazo. Uyu Sultan Makenga kuva mu kwezi kwa kabiri niwe yariko agerageza gupanga akarere ko kugira ngo bashobore kwinjira igisagara ca Uvira. Ndibuka mu kwezi kwa kane Sultan Makenga yaramanitse amaboko aravuga ko atangabo nimwe muzo arongoye azosubira gushora kurondera igisagara ca Uvira, kuko yamaze kubona yuko Uvira itari nyabagendwa. So aha tubibutse kandi yuko uyu Sultan Makenga asanzwe azi neza cyane ingene ingabo z'u Burundi zikora. C'est pas la première fois Sultan Makenga ahurira ku mirongo y'urugamba n'abarundi. Uyu arabazi cyane gose ku rugero rwo hejuru. Rero Sultan Makenga amaze kubona ko Uvira itari nyabagendwa, yaciye asaba abamuyobora yuko Uvira boyihagarika, sino bagumye bashaka kurondera Uvira bazokwisanga abasirikare barabahezeko baherere muri Uvira magingo bari bagifise gikorwa kirekire. Kuva ico gihe Sultan Makenga ashikirije bashebuja iyi nkuru, nuvuga ko nico gihe hatanguye kuza icuka kibi, aho batangura kuvuga ko Sultan Makenga yoba yabaye umugambanyi, aho ndetse bamwe n'abandi bavuga ko aya majambo Sultan Makenga yoba yayavuze ari uko yabonanye na ba Pacifique, ni Pacifique Masunzu. Yes, yabonanye na ba Masunzu hamwe n'uyu mu general baherutse kwiyamiriza muri Uvira yuko bo bari bo bamukoromvye kugira ngo ashobore kuba yoheba iyi region ya Uvira. Ibi rero byatumye muri M23 haba ihungabana ridasanzwe, ngira ngo muribuka yuko inyuma yaho haciye hatanga kuvuga ngo yuko na Wiringoma nimba ntihenze nawe ko yoba yapfuye. Bamwe bakavuga yuko yarasiwe mu Rwanda bari mu nama, abandi bati oya si ntiyarasiwe mu Rwanda ahubwo yoba yaguye muri za Masisi. Aya n'amajambo yagiye aravugwangwa, ariko aya majambo yatangiye kuvugangwa bivuye kuri Sultan Makenga. Inkuru ikomeza kuvuga yuko rero uyu Sultan Makenga yoba yarumvishije Wiringoma impamvu badashobora kubandanya bafata barondera Uvira. Hama Wiringoma nawe uyu mugambi arawutahura, acaja kuwutahuza hashebuja i Kigali. Ngira ngo
twarabatangarije iby'inama yabereye i Kigali hari mu kwezi kwa gatandatu. Inama yahuje abashefu d'etat major aho harimwo ujya muhungu wa Museveni ujya generale Muhozi, aho harimwo chef d'etat major wa Kenya wa Sud Sudan. Bitwara bibashikirije bivugwa rero yuko uyu Wiringoma na Sultani Makenga bariko basigura berekana yuko Uvira idakunda magingo bataronde ingene bahereza ruswa ingabo z'u Burundi ngo zishobore kuba zotanga inzira. So rero amakuru akomeza kuvuga yuko uyu Sultani Makenga yakomeje gutunga gatoki abarongoye ujya muhari wabo kubera yuko inshuro zose barunka ingabo muri Uvira nako kurondera igisagara ca Uvira ntizagaruka. Uyu Sultani Makenga bikavuga ko yacagira propagande mu bandi basirikare abereka yuko Uvira idakunda, ahubwo ko aba bayobozi babo bafise umugambi wo kumarira bajya basirikare ku mirongo y'urugamba mu kubereka yuko kubera ko bari mu nzira y'ibiganiro bakeneye yuko igitigiri bafise kigabanuka kugira ngo abazoja mu mazondo cantonnement bazobe ari bake. So ibi rero ni ibintu byakomeje gutera novuga amatihayima hagati ndani yabo ku buryo hageze n'igihe batacizerana. So kuri inshuro ya nyuma rero twarababwiye amakuru y'abatekinisiye de guerre bari bakoraniye muri Katogota na Kamanyora aho bari kubategura plan yo kugira ngo barabe ko bofata ku yindi nshuro Uvira. Amakuru aremeza yuko na Sultani Makenga kuri inshuro yari yagiye nawe muri planification y'ingene bashobora kuba kwigarurira Uvira. Twibutse yuko hari igitero cagabwe hari mu kwezi kwindwi mu mpera z'ukwezi kwindwi, igitero cyamaze iminsi 3 cyahitanye abangabo nyinshi. Yes, aho bamwe bakorotse bava muri ho plateau abandi mu plateau mugabo abari bafise novuga axe ya plaine Katogota Kamanyura Katogota bacabana ya Ruvunge bajya ntibashoboye kwadvancinga kubera batinye igihome cha FDN bikiri muri Ruvunge hamwe na Sange. So tubutse kandi ko kijya gihe Sukhoi na madrone nabyo nyene yarashoboye kuhakorera akazi. Kuva kiriya gihe rero haci yakomeza kutizegwa uyu Sultani Makenga ntibamwizeye ku buryo batanguye kumwagiriza yuko ahubwo ashobora kuba ari we yamenya amabanga y'ijya planification ya rujya rugamba. Rero ubu biriko ravuga yuko uyu Sultani Makenga bigeze ku rugero rwaho adacana uwaka nabashebuja kubera yuko yababwiye kuva imbere y'igihe bareke gushora kuri songoye bajya abana babo mugabo nabo bagakomeza babashora kuri songoye magingo nabo bamwagiriza yuko uyu Sultani Makenga ahubwo ashobora kuba ari we ariko aramena amabanga yizinyisha. Sasa nabana musasanguzi k'iyo nkuru ya Makenga, ariko unkunde dusubire kuri no nkuru twabonye kenshi tugera ko bugane bigiye bitandukanye aho hamaze imisi ariko aratogwa abasirikare batari bake mu mashamba ya Kongo, aho benshi batogwa bavuga ko bashonje bagaburirwe n'ibindi byinshi, ariko hari amakuru avuga yuko hoba harimo n'abarundi. Turashaka kumenya nyambe nkuru ari ukuri cyangwa aramarigitanya nkuko dukunda kuvyumva mu bindi binyamakuru. Bwana journaliste, amafoto aramaze kugaragara atandukanye yizinyeshamba ziriko ziratoragurwa muri aya mashamba ahanamiye igisagara ca Uvira cyane zishonje ndetse ku muvuduko muremure, aho mbere bamwe bagaragara ku mafoto izi ngabo z'u Burundi wazendo na FARDC bariko barabahereza uduharagi utwo bahereza umuntu wasivyo. So amakuru dufise n'amakuru ngiye guhuza n'amakuru ariko arava mu nyeshamba za M23 nkuko tubikesha Wiringoma ni c'est bel et bien lui ariko aratangaza amakuru aho ariko abesha bamwe n'abandi yuko hariho abawazarendo bariko binjira igisirikare cyabo. Bona journaliste, duhere kuri aba bariko bavugangwa cyangwa se aba bariko baratoragurwa mu mashamba
ya Uvira. Franchement parlant ni inkuru ibabaje cyane gose kandi ibabaje cyane gose kuko ikintu cya mbere no kubwira nuko nta mukongomani ashobora kujya kugwanira muri ajya amashamba hama ngo ayazimiremo kuko ni wabo ajya amashamba barayazi barametriza bien. So abantu bariko baragira ikibazo cyane ku rugero rwo hejuru ni inyeshamba za RDF hamwe n'abarundi bakuwe mu makambi y'impunzi babashira muri M23 kugira bafashe M23 gushika ku ntego zayo hama ijya M23 izohindugwe Red Tabara bazi nabo kubafasha ku yindi ncuro kuribera Uburundi. Ibi rero biriko biragaragara cyane kuziye nishamba ziko ziratoragurwa ngira ngo hari ama interview ziriko bariko barabakoresha tandukanye aho bamwe bakubwira yuko ari abarundi bagiye bisanga mu gisirikare mu buryo batazi bari mu nkambi z'impunzi bakabakurayo babatwaye bababeshe ngo babarondera ubuzi bakaza kwisanga bari mu gisirikare. So ibi rero reka kwanza twifashishe bino turiko turabonesha amaso niba turiko turumva amatwi mu gushimira igisirikare cy'u Burundi ku buryo kiriko kirabyitwaramo neza ku mirongo y'urugamba. Barakoze operation ikomeye cyane gose yo gutatanya zijyanyeshamba hajya mu misozi ihanamiye igisagara cya Uvira cyangwa mu misozi miremire ya Uvira aho wanashaka gushika magingo aya bariko bakora ikintu no kwita nka apere bariko bagenda bagira matract bamanika mu biti by'ijya misozi basaba inyeshamba yuko ku neza zo kwiripotinga. Iziriko ziripotinga ni nyinshi cyane gose ku gitigira kirekire kandi urumva nta mahitamwe bafise. Ubwa mbere nta byo gufungura bafise ajya amashamba kubera n'intambara zimaze imisi zihabera ibikoko byarahunze byarirutse ntugira ngo bohiga ibikoko bajye ntibikunda biba byarahunze. So inzara iriko irabagotora burya n'uwo bareka gusa ntasubiye no kubarasa inzara yonyine yo biyicira. Niyo mpamvu rero abaciye ubwenge bariko biripotinga ku birindiro bya Wazalendo FDN hamwe na FRDC icyo babakora n'igiki baca babakora muri ajya amashamba bakabamanukana aha mu gisagara cya Uvira. Nta umenya nimba batwara Kinshasa cyangwa nimba bazogenda gute niko biriko biragenda. So ibi rero ni ibintu iyo turiko turabivuga bamwe n'abandi badatahura ibyo tuba turimo bibaza ngo tuba turiko turashikutsa bibaza ngo tuba turiko turababesha. Twebwe kuri BM4+ twarababwiye yuko ata mpamvu nimwe yo kubabwira inkuru z'ibinyoma ngo tubanezereze. Twebwe tubaha inkuru z'ukuri kugira ngo mumenye ibiba biriko biraba ku mirongo y'urugamba n'ingaruka zabyo. So ubu rero bwana journaliste hariho ubwoba bwinshi mu barundi binjijwe mu kirobero cya M23 abakiri za Goma n'abari muri Bukavu batarashobora kuja ku mirongo y'urugamba kuko bariko bararonka amakuru atandukanye y'ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Bahora babeshwa ngo ntibapfa, bahora babeshwa ngo bafise ubwirinzi ego babambika za antibare mugabo bariko baribonera n'amaso yabo ivyo bene wabo bamaze kubitangira ku mirongo y'urugamba bariko bahura navyo. So twebwe rero kuri BM4+ tugenda dutanga n'impanuro niko tumeze n'amatangazo yo kubika turayatanga cyane impano zo tuzotanga. So barundi bene wacu mukiri mu makambi y'impunzi turabisubiyemwo ubugira kandi ni mugerageze mwicunge mureke guhendeshwa akamanyu k'umutsima. Turazi yuko ayo makambi y'impunzi murimo atandukanye bariko barabima ibifungurwa bariko barabafata nabi bakanababwira yuko ari mwebwe mugomba kwironderera igisubizo cy'ibibazo byabo. Mu kuja gufata inkoho cyane gose nashaka ndabamenyeshe yuko tumaze bivuga ni mukora ibishoboka kujya mwahunze abariko muhunguka mutitaye ngo murindiriye HCR abariyo ibahungura.
kubera yuko HCR inyinshi ikomeza kuba murayizi ni yayindi nta buryo dufise bwo kubahungura. Rero barundi bene wacu ku neza yanyu n'iy'imiryango yanyu kujya mwahunze kujya mwagenda atawe musezeye kujya mwagenda atawe musavye n'itike n'ubu n'abari ko mubigenza ndazi yuko ku mipaka muzokwakirwa na bene wanyu muzokwakirwa na banyokorome. Hariho igipolisi cakamejeje kizobakira kibashikane mu mihana yanyu. Nimwaguma murindire ngo HCR niyo izobatahukana namwe muzoja kwisanga muri ku mirongo y'urugamba mu gihugu kibanyi ca Kongo cyane gose. Sansana baramusanguze kuri ano makuru duhaye, nizere yuko abenshi bashoboye kuronka umuco wa byinshi mu byo bari batubajije. Karenda gushimiye cyane, ariko imbere yo kurangiza ushobora kuba ufise ikindi wongera kuri ano makuru, umwanya uri kugira ngo ushobore kuyagira dukurikirana, urabona ko n'indi joro bigeze kure. Urakoze cyane bwana journaliste. Ntabyo mfise bindi ndi burenzeko, ahubwo gusa reka nsabe badukurikirana duhurire muri commentaire kugira twama twabikoze, mutwunganire mutwuzuze, hama reka nce ndangize ndanabifuriza ko imigisha Imana yasezeraniye abayikunda kuri uyu munsi w'isabato yokomeza kubana namwe mwese. Nuko kananje nshimiye cyane abantu bose twabanye kuri uno munsi mu biganiro bigiye bitandukanye. Nizere yuko ibyo mwatubajije byinshi mwashoboye kubironkera inyishu. Reka nawe ndabifurize kugira isabato nziza kubayemera, hama abandi nabo mubandanye mugira weekend nziza. Bye bye.